Okay, nkuko vyama murabizi ko kanshi hano kuri kamera za Niosel TV twarababwiye ko tuzogendera ibisata bitandukanye haruhande yuko tubazanira aba artiste bavuza indirimbo moderne, hanyuma tukabazanira abakozi b'Imana, tukabazanira amakuru atandukanye yose ariko baraca muri entertainment cyane cyane mu muziki w'u Burundi canke mu gisata c'ubuhinga. Tuvuze ubuhinga no kumwumvamwo art, uyu munsi ntivyoroshe, ibintu bimeze neza. Ndazi ntimwari mubimenyereye hano kuri kamera za Niosel TV, ariko mugabo ariko tumaze kubacishirizamwo tubereka abatishoboye abagize gute. Mugabo kano kanya twagendeye abantu badasanzwe basa neza, bameze neza, n'abarundi kazi ndetse n'abarundi n'umurundi kazi n'umurundi. Ariko gato murazi ko nka Edison ndahoze ndi hano simba ndije ngenda ndi kumwe na Arkeni kuri kamera za Niosel TV. Haruhande yatongera tunabashimira cyane abarundi bari hano ku butaka bw'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu. Hari n'inshuti zacu ziri mu bihugu bibanyu maze imisi mutwandikira mutubwira yuko ibiganiro tubashikiriza bimeze neza kandi ko uko bukeye ko bwije mu mwiteze bishasha. Rero uyu munsi bishasha twabazaniye ni bano bantu mubona imbere yanyu bameze neza, no mugwi na cyane cyane ni bake ariko baserukiye umugwi munini, baserukiye umugwi munini kuva muri Gisabo Tour. Murabona na cyane cyane kuri kaje gapira kanditse ujya mu demoiselle asa neza, ameze neza. Asuko twasanze ariko arafungura amasosiso, siko twasanze ariko arafungura ibinabiriya bitandukanye. Ariko kano kandi gatuje mu bijyanye n'igisata c'ingenzi. Gisabo Tour ni gisata c'ingenzi. Turi kumwe na Directeur General niko no bivuga canke usanzwe aserukira ino Gisabo Tour. Araza kutubwira ibitari bikena cyane cyane mu byo bamaze kurangura n'igihe batanguriye ko na cyo bifurizana cyane cyane Uburundi biciye muri Gisabo Tour. Odas ndakuramutse nongera ndaguha nikaze. Naje ndaramukije. Umeze neza? Yego nisa. N'umwaka mushasha. Watwese. Haruhande yawe harundi mu demoiselle arashobora kwibwira bariko baradukurikirana. Murakoze cyane, nitwa Irakoze Florence, ndi umurundi kazi, nkabasanzwe nkora mwishira hamwe canke umugwi Gisabo Tours. Okay, Gisabo Tours. Odasi umuntu ariko arumviriza Gisabo Tours ace yumva iki? Turumva mu Gisabo benshi bacibija mu vyinka canke iki mu kakera, ariko abariko baratwumviriza barifuza kumenya mwido nido kubera ikizina rya Gisabo Tours. Yego murakoze cyane. Sabakengurukiye kakanya mu gihe kugira ngo dushobore gusabikana n'abarundi ibijanye na Gisabo Tours, kandi dushaka ko bamenya byinshi kubijanye n'igisata cy'ingenzi mu Burundi. Yego Gisabo Tours novuga Gisabo nko mwabimbarije ni nkuko mwabyumva izina ry'umwami mu bami ba bitanze cyane ku meza y'igihugu mwezi Gisabo. Yego igihe twayitora twiyumvira mbega ni iki twokwitirira entreprise yacu, byadufasha umwanya munini mugabo twarazungurutse abami bose, turabona ko tora izina Gisabo. Hanyuma batwashaka izina rishobora kuba rifise novuga rihurirako bigwako n'akahise n'akaranga n'ibidukikije, mugabo byaratugoye. Turabona Gisabo ko rishobora kudufasha narijya rishobora guhuza akaranga n'akahise. Nico gituma twatoye Gisabo. Gisabo kandi ari izina ry'ikirundi, narijya dushaka ko akaranga kacu gatera imbere bishye muri n'ikirundi, bituma twumvise ko entreprise yacu tuyitirira izina ry'ikirundi. Okay, ni Gisabo izina ry'ikirundi. Tours umuntu acumva ko ari icyongereza. Akanaho kaje gute? Akanako nakabijya bivanye na izina ry'ikirundi. Sanze turi no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, tuzi ko ururimi rukoreshwa cyane icyongereza kirimo. Rero twumvise ko tudashaka kuma twiyugaranye, dushaka ko ibyacu bimenyekana hanze Burundi, hanyuma muri iyo ntumbero Burundi kubana bimenyekana, ibiza byabo bikabana bimenyekana. Aya majambo birahuye acavyariye. Aya majambo icyongereza n'ikirundi ahuye acabyara ibimubona, acabyara ibimubona ndetse
simubona gusa hari n'ibyo mudashobora kubona Okay. twiteze ko bizoba mu minsi izoza Okay. kuko ni ikintu kimwe gikura Kano kanya imbere yuko ntandukira kuri no mu demoiselle ubu umuntu ariko arabaraba muracari bato mukaca muja mu bintu vya kera kandi abajene nkamwe kino gihe tubamenyereye mu bintu bijanye bigezweho nyene vyakubu tubonesha amaso bati tujane n'ibihe kuki kwiyumvira gukorera mu bintu vya kera mukiri bato sinavuga ko ari ibya kera cyane oya nshatse kuvuga ikijanye na tourisme cyangwa kuja kutwereka ubwiza bw'igihugu mwabimenye ryari abantu baca bakibaza ati none barya abana baza kutwereka ubwiza bw'igihugu bidusigurire gute bigende gute kuki gukorera muri kino gisata ca tourisme ego ubwa mbere namenye nayisanzwe nkunda gutembera hanyuma ndumva ko umenga hari ikintu noterera ariko byavuye ariko nama ni gutembera ahandi nkabona abandi ukuntu bisuganije ndabona abandi ubundi gwaruka kuri kuruterera guteza imbere ibisata by'ingenzi by'abasanzwe baturuka nanjye ndabona ati naho ndi muto ndashobora kugira icyo nkoze nuko byaje hanyuma uko tubikora usanga biryoshe ku buryo yamutama kazi umwana abafite imyaka iri hagati na hagati novuga imisore n'inkumi bose barisanga umuntu wese biramuryohera rero hari bama bambye bati umuntu akora nk'ibyo ukora ntiyosaza no gusaza nicyo gituma rero bibaza ko twese nta muto nta mukuru twese duhamagariwe kuratakaranga k'igihugu cyacu ku Burundi mbega tubwiye ko witwa Florence kano kanya tugusanze muri Gisabo Tours abajene nkamwe twari tubamenyereye mu danse moderne kwiyumvira gukora basohokera hehe bigenda gute mugabo we wihaye kwereka ubwiza igihugu cyane cyane kutwibutsa ka kera ibintu bavyisanzemo gute ndashobora kuvuga ko ndi umurundi kazi kandi nkunda igihugu naho ntashoboye kuba nka mwezi Gisabo canke ngombe nka Mwambutsa canke ntare Rugamba canke ndademera ikiyora ariko umwe wese uko ashoboye ashobora kugira icyo atereye ku gihugu ciwe ukaranga kuri iki canke kiriya bivanye n'ico akunda mu miryango iwanyu hari abo wabonye bakuze babikunda canke we niwe wabiciyemo ukavuga ati nanje naho muri famille yanje ndashobora kwinjirira ngaha barambwiye ko bahabuze ababikunda naho batagihari bashoboye kwitaba uwabaremye ariko barambwiye ati sokuru byagenda uku canumva nanje noryoherwa cane mbaye muri aka karanga k'iwacu kandi kararyoshe cane wabigiye mu kuva ryari ninde abigukundishije muri Gisabo Tours ninde yaje kugira ati bijemo numva nshaka kumenya amamuko canke ukuntu wavyinjiyemo ukuntu navyinjiyemo sinatangure muri Gisabo natangure muri club traditionnel ego ndakuru rero buke n'ibindi biraza no gukunda umuduri biraza uraducishiriza ko mukanya ego no gukunda ikembe biraza umuduri ikembe byose urazi kubivuza ego ndagerageza cyane mva ko rero gutsimbataza ako karanga biciye muri Gisabo Tours biciye mu kugenda biciye mu kwereka Uburundi kubwereka abanyamahanga kubwereka abarundi n'abarundi kazi batabuzi na jewe narimo ariko navuye ndabumenya urumva ko ibintu bimeze neza cyane abajane kino gihe bahagurutse bagira bati tukegeza kwereka urukundo dukunda igihugu cyacu Burundi haruhande yaho haje umunyamahanga umuzungu cyangwa mu black agomba kwerekwa ubwiza bw'igihugu Odasi neza mwatanguye mu mwaka uyuhe ucu natubwira ibyo mumaze gushikako yego twatanguye novuga mu mpera z'umwaka 2018 ariko ibikorwa byacu byagiye kugaragara neza mu ntango z'umwaka 2019 hanyuma novuga twatanguye intambamye mwagiye murahura nazo nizihe kumva ko mwatanguye muri 2018 mugabo mukumva ko mwatangurwa neza muri 2019 ico kindi gihe mwari mu biki intambamye twagiye turahura nuko twumva kumega ntitubitegura bwa mbere na mbere yego kuko twari dufise ingwani z'uburyo tukagira ingwani z'abadukorera n'iki mugabo turavuga tuti izo nahari ingorane tubuza gukora tuzogera twazituye umuti bukera nicyo gituma twabwiye tuvuga tuti twarindira kuronka amahirwe yo turonka dutangure twarindira kuronka dukora bya dutangure kuba dutangure turavuga tuti ka twihebere dukora dutangure
nico bituma twatevye nyine mwatanguye ataburyo mufise twatanga ataburyo dufise none muca mubikora gute ataburyo mwari mufise mwagenda n'amaguru kuva ngaha gushika za Gitega za Muramvya iyo tuvuze uburyo kenshi uburyo bukebuke bw'intango nk'ubu nta pareil twari dufise nta navuga ico kwibuza hari twari dufise mugabo wasubira gusanga ufite uduhera dukeya two kwibesha mugabo niho twagiye tuvuga tuti reka dufate ngo uduhera dukeya dufise two kwibesha abo tudukoresha nta mutaho ugaragara dufise w'amahera tutanguza kugira ngo ibikorwa byacu bitangure neza n'abanye ko kwibona tuyigira ko twatanga buke tugasamenyesha abantu buke turabikora hanyuma abo bantu bazaza badukata mu mugongo bazagirana abari hanyuma duheze tumenyekane muheze mumenyekane mukunda gukorera he navuga ko tugenda mu ntara zitandukanye z'igihugu kubera ico dushaka gushikako nuko dushaka guhamagarira abarundi kugira ngo bave mu mazu yabo sohoke hanze barabe mbega uburundi bwifashe gute baratirikisha uburundi bwa nyaburunga aho tuzi ko hari ibintu biryoshe cyane hanyuma rero tuca mu ntara zose kuko hose hari ibintu dushobora kurata rero iyo tugiye nakaje ku barundi byiza bagaheza bagahimbagwa baje guhimbagwa bakaca biratira n'abandi hanyuma n'abandi bakaca baza karaba mu baronka guta bo barundi n'abarundi gusa canke harimo n'abanyamahanga tourisme twumva ko ari ingenzi yego mu bisanzwe ingenzi muhurira he kenshi twibaza ngo n'abanyamahanga gusa ariko n'abarundi cyangwa abantu bavuga abasango nabo birabaraba nicyo gituma twebwe twiyumvire ko ugambira mbere tuteza imbere igisata c'ingenzi gihereye ku barundi kugira ngo abarundi babanze batahure ivy'iwabo bagirwe n'ivy'iwabo bareke ko mabirukira hanze ariko bumve ko hari ivyo ari byiza bashaka kuronka bashaka kubona hanyuma heze babirate hanyuma uko tubaronka nuko ndakubwira inkuru hanyuma ikakunezera canke ari uwo tujanye muri ivyo bibanza biratiro akaba yanezerewe acishika avuga ya nkuru nziza hanyuma akagendera amenyekanisha akagenda abwira abandi ukuntu yabibonye usanze ukuntu yabyishimiye ndetse ikindi kidufasha amasanamu meza tuba dufise azara arekana kutuma tumeze ambiance niki aho tuba twagiye bigaheza ayo masanamu muyerekanira he tuyashira ku ngurukana bumenyi imbuga mukoresha ni nkizi turakoresha Facebook turakoresha Twitter turakoresha na Instagram ndetse na turafise na site web haruhande yaho tuzo kugurura na n'urubuga kuri YouTube ukeneye kwinjira kuri ayo masanamu yandika gute kuri Facebook wandika Gisabo Tours na Instagram ni Gisabo Tours hanyuma Instagram ni Gisabo T bisanguza @Gisabo T iyo ni Twitter ni Twitter hanyuma kuri YouTube naho wandika Gisabo Tours Florence ujeje uki muri Gisabo Tours muri Gisabo Tours njejwe amafaranga mukanya tuza kuva ngaha tubombotse ajejwe amafaranga kandi ujije amafaranga turi kumwe ngaha ugerageje kuraba uko mwatanguye naho mugeze ubona ikigiga kimeze gute sinkubwiye ngo uvuye ngo tumaze kwinjizayo mugabo ugerageje kuraba mutera intambwe canke murabona ko bimeze uko turabaje imbere kandi turatuje imbere nankeka turashima uko bimeze mubishika ko gute uko tubishikako nkuko umusaza wanje cyangwa dukorana yivuze yego uko turonka abakiriya canke inzo ngenzi turaronka agafaranga natwe ko dusigarana hambavu yuko bariha kugira ngo dushobore kubashikana muri ivyo bibanza bifuza gushikana murakota imiduga canke mufise imiduga yanyu imeze gute dufise turakota imiduga yego murakota imiduga kino gihe Florence yoshobora kwishimira ko abeshejweho na Gisabo Tours yego mu buzima bwa misi yose ndabyishimira cyane kandi ndabinezerewe akano turumva karinjira nshatse kuvuga si tous les jeunes usanga kino gihe ngaho hanze batiyumvira gukora ico bokora canke ico bamwe kugira ngo bibeshe ugasanga bamwe abigeme nkawe bagiye mu buraya abandi nabo bakaratwa ishinga no gusegerereza mugarumva ko ukura amaboko mu mpuzu ukavuga uti uyu munsi nimba nshobora kuba ndi ngaha muri Gisabo Tours ndabayeho kandi bimeze neza ucugira nakamuteye abo bigeme bagenzawe nabo bumve ko hari ibyo bagomba kubamo
nkuko nako ndabivuga ndanezerewe cyane simbura ikaramu kuko ndacyari umunyeshuri ariko vuba ndasa n'ugabanya. Uri muri secondaire? Oya, kaminuza. Niga kuri Université du Lac Tanganyika. Okay. Simbura ikaramu rero ndi mu gisata iki? Informatique. Umva ko ngaha ashobora kuba ariko n'akantu ka gestion amafaranga. Ego, simbura ikaramu, simbura urupapuro, ndabishima cyane. Nico nabwira abo bigeme canke abo basore nabo nyene kuko barimwo. Abenshi kino gihe bahurumbira ibigezweho. Ego, ibigezweho. Ariko kandi twibuka hari n'abandi batabihurumbira. Yego barahari, ntabwo benshi cyane ariko barahari. Icyo nababwira ni uko ntuvuge ngo nta mutahe mfise. Umutahe urawufise n'uwo nyene. Wovuga ko ushaka amafaranga utafise n'umugambi wo gukora. Nubwo nayo amafaranga utumenye n'ico yakoze. Ndabwo banza bicare. Nimba hari ico bimvira gukora. Utaraciyumviraho ntibikunda ko uwo nakora nubwo amafaranga ntaco yamaze banza wiyumvira ico ukora hama amafaranga azoboneka ndakwijeje. Yego Florence urumva kaduhaye ibyiziye umunsi takuva ngaha dutunze mu mutwe nuko bisanzwe. Audace ndakugaruke ko tiko tiradugana ku musozo mwaratanguje Gisabo Tours ni gisata kiri mu Burundi na cyane cyane kije gufasha ingenzi kugira ngo zishike aho hose mu bibanza twakuze twumva canke twize mu mashuri bamwe twaragize chance yo kugira visite na cyane cyane scolaire mugabo kino gihe byarangiriye ngaho twagenda tuvuga ati reka tuhabone gusa turashaka kutubwire akabijya umurundi ariko aradukurikirana umunyamahanga ariko aradukurikirana niki kintu cyo tumaguru akavuga ati nciye muri Gisabo Tours ndashobora kuzoronka ivyo ntaronse muri kahise canke nje mu Burundi ndi mushasha hari ico nzoshikanyagira abanyamahanga biciye muri Gisabo Tours banshikanyeko. Yego murakoze cyane. Mushiye muri Gisabo Tours ugashaka kumenya Burundi na cyane byiza dusanzwe dufise ntuzidoga. Igiti mutidoga nuko kuva duhagurutse tuvuye Bujumbura cyane tugiye mu kibandi mu bibanza tuba twabateguriye no kuvuga ugenda uriga. Hari ruhande yo kwiga baryoherwa. Hari ruhande yo kuryoherwa urungu bucuti nabo muba muri kumwe kuko ari ikintu twabonye ko kigaragara umuntu ntari kumwe nabo dusanzwe tuzinanye mugasinogenda oya naho mubataho muzina gisabira ko bishoboka byose kugira ngo muve muzina kandi muryohewe hanyuma kandi mwubatse mugize umuryango. Ikindi naco no babwira nuko twe tutaraba ngo muteze kuba muri benshi gize oya umuntu turakujana mwaba babi turabajana kandi bivanye bashobora kufise n'urubanza rwa anniversaire cyangwa ufise hari ibyo tuba twumva bavuga ngo ni bad news ugasanga abantu bagiye hanze turategura kugira ngo umuntu wese mu buryo buke bwiwe yisange. Nico rero nagiye mvuga kandi cuko tutaraba ngo ufise amahera menshi cyangwa iki ufise uburyo bukeya kujana. Hari n'ibyo tuba tugira dufasha amakupe abantu bakundanye nabo baronka kandi kanya kuko baba bari kumwe nabo kandi bari hanze y'Ibujumbura hanyuma bakaryoherwa bongera baryoherwa n'ibyiza by'u Burundi. Rero utoye Gisabo Tours nzomaramara uzoryoherwa hanyuma kandi ube wize umenye ibitabo. Adresse yanyu iri he hano mu gisagara cya Bujumbura? Adresse yacu ngaha aha tugerageze gufasha umurundi Kigobe Sud kuri Avenue des États-Unis mu kigo cyitwa IGA nimero 3. Gerageje no kubafasha kandi ni en face ya Chez Gerard umva uvuye ngaha haruhande yuko ugomba kuduga mu bitomba ashaka guhitana n'akaboga ibintu bikagenda. Vuga iki ndekiki ndumva umengo ibintu byose musa n'ababirangije ariko mwari mwatwemereye ko hari akantu muzi kuvuza muduri inanga muducishirizeho gatoya imbere cyo dusezerana ko wanambwiye yuko taratangura kino kiganiro munaduze yo mugiye mube kubereka ibibanza byiza bigize igihugu cyacu Burundi iyo mwarushiye muri cara mukabavugiriza ibintu bikaryoha muhora mubigenza gute rero hanyuma tuko turagira niyo turi kumwe n'abantu turabwira ati mutugumirize igituma tubwira ko batugumiriza no kugira ngo natwe dutange twirorera kandi kindi naco turiko
ndiko ndavuga kutugumiriza no muri bikorwa dukora tukenera batugumiriza kandi badufata mu mugongo kugira ngo natwe dukore tubona ko ari abantu badushigikiye badushyigikira rero twebwe abarundi bose mu mahanga iyo uje tukagutembereza udushigikiye ese Gisabo Tours ubundi umuntu atarayiza akayimenya aho udushigikiye ndetse mu buryo butandukanye na cyane cyane badufata mu mugongo. Twagiye rero ino bimeze neza. Florence rero ibyo wavyigiye he? Mu Burundi. Wavyigishijwe nande? Sokuru canke? Oya si sokuru. Sokuru wavyigiye muri za club traditionnel. Muri za club traditionnel. Congratulations, si vya bose. Odazi nawe akuba kita umuduri. Ikembe, uyu ni umuduri ya Ikembe. Ikembe mu bisanzwe jehe wari mari bungu ngiyo fashe ugenda n'amaguru ngenda yifuza simenye uko nashitse. Umenye ukuntu washitse. Usanga n'ibindi bikoresho mushobora kuba muze mu vy'akaranga. Yego hari ibindi. Naja hakandagerageza kwiga. Nawe umva mukabe gatoya. Mukabe gatoya dutere tugana ku musozo mugabo mutwereke ivyo mutubwiye kuko tubifise ngaha. Okay. harivuga naziba biraryoshe cyane gwaruka nkamwe kuba muri mu bisata na cyane cyane mu style novuga ko abana bari abenshi usanga bariko bari bagira avuga ati ni piano ni gitari ni battery mbwa kino gihe urabona ko mufata umuduri ikembe ibintu bikagenda neza kandi bikaryo ha ruhande yaho urumva ko navyo mukoresha kenshi umugize gute mugiye gutembereza ingenzi yo zarushe zicaye ntimuca mwicara mu munywa mari cyane naho ngo mutangure gusinzirirako urumva ko muguma muri mode canke muri morale cyenda bemere cyo wande ubukurikira ntimuzonsiga zovuga ivyo nabonye itariki 13 gushika itariki 14 ukwezi hari ikintu gitunganije kandi muzamwege mu ntari tuzoja Gitega cyo Muramvya tse mu Kibira ya Ibugarama ni nakajyo kubaza kubakundana cyangwa bafise abagenzi tariki 11 itariki 11 mudufatiye habi abasore n'inkumi uzosiba nta cyitwazo ngoya ngo nta kintu gitekanijwe nzi kiriho kirahari Odasi duheraheza ushobora kubugira ati hari akantu mfise nashaka gushikiriza abarundi n'abarundi kazi na cyane cyane biciye muri Gisabo Tours
sawa akanya n'akanyo ni naco kibazo nyene cenza kubaza Florence ikiza kuba ari kimwe urangije Florence acashikira nawe gira ati hari akajambo nkeneye kubwira abarundi n'abarundi kazi biciye muri Gisabo Tours kugira ngo tuzogume tuzerinze tuzogume turi muhira twibaza ngo mbenga twashikanwa nande ninda zobinyigisha ninda zobinyereka mugurumva ko muhari cyane cyane kubw'abarundi kubw'abanyamahanga kubw'abo bose bakunda igihugu cyacu cy'u Burundi akanya n'akanya. Ego murakoze cyane akamuna ashaka gutera abarundi ndetse n'abanyamahanga reka mbere ku barundi nuko abarundi botwemerera botwemera katugambukira hanyuma tuzobashikana aho byari byase kubashika hanyuma babone ivyo batari bazi ko bibaho hanyuma baheze banezerwe baheze barata Burundi bongere bishimire igihugu cacu hanyuma kandi kamunotera nogatera amasanzu baturongoye ubwa leta kugira ngo naye itere intambwe kandi kuko yarayiteye ariko n'ubu yongereze hari tuntu yohinyanyura mu gisata c'ingenzi kugira ngo Burundi bandanye buhurundirwa cyane ndetse ku buryo ikibanza cyo tugiyemo twisanga dusanga hameze neza amabara dushikana yo ameze neza hose kugira ngo tubande turyoherwa cyane hanyuma abanyamahanga nabo karibu mu Burundi bagendwa kandi byiza byinshi dushobora kubaratira ndetse ubusanga mu Burundi gusa tahadana ubu bisanga rero akayana kanyu karibu mu muri Gisabo Tours zobashikana hose. Florence ego ndanabashimiye cyane icyo nosaba canke icyo novuga nahamagariye cyane abarundi n'abarundikazi kwitaba Gisabo ntaco batazohasanga bazohasanga kugenda bazohasanga abagenda kuko ndakunda kugenda cyane bazohasanga umuduri basangiye ikiyembe Gisabo ifatanyije canke iri kumwe n'akaranga namagana n'abarundi cyane gukunda akaranga k'iwacu gukunda Burundi bw'iwacu kuko turakunda kumva tuvuge Snoop Dogg tuvuge Rihanna tuvuge n'abandi ntaza amazina tukibagira ko umuduri w'iwacu ikireme ry'iwacu rihari tukibagira na za ndirimbo z'iwacu ziyagize Burundi bwacu ndabahamagariye rero abarundi n'abarundi kazi niwitaba Gisabo niwemerera Gisabo naca tazohasanga umva ko ibintu bimeze neza jushavuye uzotaha utwenga mugabo iyo uvuye aho hantu washavuriye ukagenda ugatembera uzohura n'inyamaswa uzohura n'iki hanyuma usange ziraseka cyangwa ziratwenga aba nawe naho uvane utumvuga ati kumbe je nirirwa njinyitse nibikoko bitwenga ibintu bigende neza. Florence ndagushimire cyane ku kanya twamaranye ejo canke hirya yejo nitwasubira kubarondera kugira ngo mutuyagira ivyiza vy'igihugu canke ivyiza mugeze ko muzoduhakanya nta kibazo ndahari. Odasi niko kuko nyene ndagushimire cyane ndibutse bariko baradukurikirana ko asanzwe ari directeur general wino Gisabo Tours ubona ko kukuronka cyane kugufita kuri kamera za Niosel TV ryari iteka ndagushimire cyane. Naje ndabakengurukire ndabakenguruka izina ryabo dusanzwe turi muri Gisabo Tours kuko mama bize tubitangura turaba gusa turafise abo dusanzwe dukorana turafise ndetse n'abakunzi abagenzi baguma dushigikira mu buryo butandukanye mwakoze cyane tudakanya tutuke kubashimira cyane murakoze cyane nongere shimire cyane nimwe ariko muradukurikirana mutuyibutsa yuko ubutaha tuzobazanira ibindi bishasha bimeze neza bashobora kuzoba ari abanyene kuko uko zivyiza canke ugakora ibihesha iteka igihugu cacu cy'u Burundi niho tubarizwa urumva nabo nivyo bagiye gukora buri munsi babifise ntibazovyigungana bazobiduhereza hanyuma natwe naho duheze tubibashikirize. Ni Edison ndayahoze mwari kumwe nkabona ari kumwe na Arkeni kuri kamera za Niosel TV nongera ndabwira ko mwokomeza kugira subscribe hanyuma ibiganiro tubashikiriza buri munsi mukomeze kubisangiza abandi ntuvyigungane kuko biba bimeze neza kandi abari mu ntumbero yo kugira ngo ubu bwiza baguma baturatira abana bariya abushike kure hashoboka hanyuma Burundi bukomeze kuba igihangange hani kwacu ndetse mu karere no mu makungu reka ndababwire nti bye bye.